birashoboka yuko Imana iraba ugusenga kwacu ikatwita abantu bari mu masinagogi ya Satani. Imana ntikangwa na forme y'ibintu dukora n'indirimbo zacu no gutamba kwacu no kuduza amaboko yacu. Igihe tutari abantu bashishikaye kuzigama ijambo, igihe tutari abantu bashishikaye guhagarara na Yesu mu gihe gikwiye, Imana irashobora kudekriva ama eglise yacu muri kino gisagara ikatwita amasinagogi ya Satani. Ibi ni Saint Esprit ariko irabikomunika, ariko kandi dufise douceur iruti y'Imana. Ariko ndashaka kubwira ikintu kimwe ngo tuyigira tutayigira, ça n'enlève pas que Imana ishobora gukonda na religion yawe n'isenga ryawe igihe wowe uzi kusenga, igihe utari kurasenga nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Hari umuntu ariko aranyumva muri kino gitondo? Hari umuntu ariko aranyumva muri kino gitondo? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Aravuga ngo ndaje vuba. Ku murongo wa 10 aravuga ngo kuko wazigamye ijambo ryo gushishikarira muri jewe. Bantu b'Imana, uno munsi je veux rendre hommage. Uno munsi ndashaka kuvuga respect. Uyu munsi ndashaka kwaprecier abantu. Nukuri bari bafise impamvu nyinshi uno munsi yo kutanaza no gusenga. Nukuri vraiment hari abantu usanga bari mu muriro udasanzwe mu buzima bwabo. Hari abantu usanga ku mpande zose n'intambara, ku mpande zose n'intambara, ku mpande zose n'intambara. Hari abantu muri kino gitondo baje nk'abaje muri promenade, ariko hari n'abandi bantu muri kino gitondo baje amosozi akoroka, kuko basugerejwe, kuko bafise ibiriko birashaka kubatesha inzira y'Imana, kuko bafise ibiriko biragwanya, kuko bafise ibiriko birabacinyiza. Hari abantu muri kino gitondo baje atanico bafasha atanicayi, kandi no gutaha saa sita batazi nuko baza gufungura. Option zingene barondera amasolution mabi barazizi kandi barazibona. Ariko ngo ico ndagukundira kuko washishikaye ijambo ryo gushishikarira muri jewe, la parole de la persévérance. Nushobora gukura bwira ijambo gushishikara cyangwa persévérance hama ngo uvuge ubukristo, kuko ubukristo ico buri ni ikintu citwa gushishikarira ico wemera, gushika ico wemera kikuvyariye ico witeze. Mwanyumvise abantu b'Imana? Gushishikarira ico wemera kugeza aho ico wemera kikuvyarira ico ukeneye canke ico witeze.